Mwahisemwe neza mwebwe mwese muriko mukurikira televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mparambo ya mbere komine Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke baridoga ko hari ibura ry'amazi meza mu gihe babangamiwe n'ikiza ca kolera nayo muri quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura bariruhutsa ku bw'ingabire y'amaritiri 200 y'amazi azoja araronswa abanyagihugu ku munsi ngo bashobore kwirinda ico kiza ca kolera. Mu gisata c'indero bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babona ko ubumenyi mu mashuri bwatitutse ugereranije na kera bagasaba ko leta yoshira inguvu muri ico gisata. Ido nido ni mukanya. Turasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata c'indero bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko urugero rw'inyigisho zitangwa mu mashuri rwatitutse ugereranije no mu myaka yahera ku bwabo hari ivyo umunyeshure w'iki gihe atakimenya ugereranije na kera mu gihe hagiye kugururwa umwaka w'ishure mushasha abo banyagihugu bavuga ko kimwe mu mvo ari uko abigisha batacitaweho basaba leta gushiramwo inguvu muri ico gisata c'indero kugira abanyeshuri baronke ubumenyi bukwiye nka kera. Tubakurikije kuraba inyigisho za kera barashobora kukwigisha bakakwitaho ugasohoka ufise na niveau bashobora no kuyesprima mu bintu ivyo ari byo byose kuko ufise nka imanite ugashobora kucreate naga projet kanaka ariko usivye yuko usabora gusanga n'igitigiri c'abanyeshure biga bacariyongereye niho ushobora gusanga batama bakera bakubwira ngo amashure 10 ya kera ngo asumba ngo kaminuza y'ubu mo twece twosaba nka leta twoyisaba ko yoha cyane igaha ikanagura ikagira amaformation ku barezi ba kino gihe abigisha ubikira ubihweze bona bahembwa make ntashobora kuba avuye muhira inzu bariko baramwishuza ugasanga avuye kure n'amaguru ugasanga yafise ingorane z'ubuzima yiwe ngo hama yigisha abana bamere neza bagira ubwenge ishitse usashobora ariko yigisha bo hagaciro hama kuba bakigisha batekanye mu mutwe bameze neza iyo umuntu atangorana afise araha umumenyi wundi aryohe rero ico cyosaba hagaciro abigisha kuko ni igihugu gifise abana bafise ubwenge nasho ntigitera imbere ko abanyeshuri biga kera siko bimeze ubu umunyeshuri yize mu myaka yahera arafise ubwenge bwinshi n'ubumenyi bw'ivyo yize mugabo bagije umwana w'iki gihe usanga atana kimwazi Mugaso uva ngo abigisha ntibigisha barigisha mugabo sinzi ko abana ryo batabifata hari icyo bari bakwiye kubandanya n'ikirundi naco abanyeshuri bakwiye kuciga kugira ngo bamenye ikirundi ko n'abarundi nari nabibabwiye mu ntangamarara yano makuru abanyagihugu bo mu gacimbiri ka Rubuye umutumba Mparambo ya mbere ni mu ntara ya Cibitoke barafise ingorane y'ibura ry'amazi meza aho bakoresha uruzi rwa Nyakagunda uyo mutumba usanzwe ari umwe mu yibangamiwe n'indwara ya kolera aho nubu harabagwaye kwivuriro rya Rugombo abo banyagihugu basaba abajejwe igisata c'amazi meza kuyabaronsa. Ubona n'ukuri kolera yaturembeje kubera kubura amazi meza tunywa nk'abandi tugisho twosaba nuko abajejwe nyene ubuzima gateka kabene gihugu n'amazi nuko bodufasha
muri iyi rubuye yacu bakaturosa amazi meza yo kunywa n'ayo gukoresha amazi akaboneka ku bwinshi ku buryo ata munyagihugu ashobora kubura amazi tukaraba ko tworuhuka ino Nyakagunda kuko nakorera igari iwacu kubera nyene tubura amazi meza twonywa nuko boturwanako nyabuna bakatwitaho natwe bakaduha amazi meza muri uru ruzi aya niyo mazi dusanzwe dukoresha ni ukuvuga ko n'ayasumba turayakoresha kubera bivanye nuko urashobora gutuma umwana kuzana Nyakagunda ugaca usanga avuze ati mu Nyakagunda ni kure agaca yivomera umufurege we ntushobora gutahura umufurege na Nyakagunda kubera byose birasa kandi aya mazi dusanzwe tuyanywa kubera ikibazo cyo kubura amabombo ibombo naho ugize imana ukarironka ibi dusanga ku mahera 200 300 usanze bayivomye iteretse mu nzu ucuriye amahera 500 turabura amabombo tumatuvuma bino bizi byangana biguma bijamwa ibintu bibi akameseramwe ivyahi na amazi mabi cyane tuvoma no kuri hago nyene mudufashe muduhereza amabombo hano mu rubuye wacu ku mabomba guma kama ntakunda no kuza kandi kesha ari mu ngo z'abantu aha tuvoma Nyakagunda amazi meza tuyakeneye tuyavoma ngira ngo ku birometero bishika 15 ibido ugatanga amahera 500 kuvuga ubu amazi amarobine yacu amaze nk'umwaka atazamwe amazi n'amazi bazana mu matangi umva aba make cyane gose urabye amazi tunywa n'igisagara tubayemwo uko kingana n'igisagara kinini cyane namwe nivyo mwiboneshereza amaso ugaca ugaruka ukaraba ngaha bari bazanye amazi ya kolera ariko yamaze igihe gitonya cyane nukuvuga ubitangiye yarumye amazi ntibakiyazana yoyo kandi na kamitende kubera ko barayashiramwe umuti sinzi ingene bimeze kandi urabona kolera yongeye gutera voma muri Nyakagunda kubera nabuze aho mvoma amabombo yarakamye turarondera amazi tunywa tukayabura tukarondera yo gukoresha meza tukayabura tugahitamwo kuvoma iyo Nyakagunda nayo abana baguma bajamwo tukapfa kuvoma tukaza gukoresha kubera atakundi twogira kandi urazi ko ubuzima bw'abantu bugizwe n'amazi twasaba ko abajejwe regidezo n'ukuri boraba ngaha mu rubuye bakatugarukirako byoba byiza rero mukasemerera iyi Croix Rouge bakajinama na regidezo canka babazana amazi mu matangi bakagwiza amazi bakatugwiziza amazi kabisa nuko modufasha mukaduha amabombo kugira mukingira ubuzima bwacu kubera kolera naho havugwa ubwo bukene bw'amazi mu ntara ya Cibitoke muri zone Gihosha iri muri meri ya Bujumbura hoho n'umunezero amaritiro ibihumbi 200 ku munsi niyo azoja araronswa abanyagihugu baba muri quartier Nyabagereye yo muri iyo zone ya Gihosha ubukene bw'amazi isanzwe yugarijwe bambe n'ubukene bw'amazi hamwe n'ikiza ca kolera ayo mazi akaba atangwa n'umuryango utabara imbabare mu Burundi hamwe n'urwego rwo gutabara no gukinga ibiza bamwe mu banyagihugu n'abajejwe intwaro barashima ico gikogwa ariko bagasaba kongerereza izindi tangi kugira abanyagihugu birinde ico kiza kivugwa muri ako gacimbiri ni inkuru ya Jean-Marie Mayonga Ugeze muri quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha usanga abantu batondanya amabidon barindira amazi ahari vomo mu gihe abandi bakura mu miringoti ica mu kuzimu abanyagihugu bagashima kubona bagiye kuronswa amazi meza birindikiza ca kolera kivugwa muri ako gace igihugu basaba ko amaritiro bahabwa ku munsi yo kongerezwa kugira ngo izindi tangi zubakwe ababa mu ducimbiri twose tugize quartier Nyabagere baronka amazi Janine Nzigiyimana umwe mu batoye ku mutumba 5 nawe nyene akabona ko itangi imwe yashizwe muri serire ya kabiri idakwiye agasaba ko no muri zindi serire izo tangi zoshigwaho kugira ngo abanyagihugu baronka amazi ku bwinshi mw'iyo quartier Nyabagere muri zone ya Gihosha hakaba havugwa abantu bamaze gufatwa n'ikiza ca kolera haraheze amezi 2 Arakoze Jean-Marie Mayonga imbere yuko dusozera ano makuru igihano cyo gukora ibikogwa vy'iterambere rusangi cari gikwiye kuba umuti ku bwinshi bw'abafunzwe mu Burundi no mwihwezo w'umushingwa manza avuga ko ico gihano gitegekanijwe n'igitabo mpanavyaha kigenewe abari gufungwa ku myaka igera kuri 2 kitaraja mu ngiro imvo ngo akaba ari uko atanga ingomperekeza zitunganya ico gihano zirajaho Maître Salvatore Minani abona ko igikwiye imbere ya vyose
ari ukubahiriza amategeko cane cane igitabo kigenga gutohoza no kuburanisha imanza z'ivyaha kurikire Maître Salvatore Minani. Ni nyinshi cyane mugabo umugwi wa mbere n'umugwi werekeye ukutubahiriza cyangwa kutamenya amategeko kwabajeje kuyashira mu ngiro. Nshaka kuvuga parquet, kuvuga ubushikiriza manza canke abacamanza bonyene ubwabo mu gihe bategerezwa kumenya ryari umuntu ategerezwa kuja mu gasho canke ategerezwa kuburana yidegemvya canke atidegemvya bakabishira mu ngiro uko amategeko abivuga. Igitabo c'amategeko avuga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zishikwa mu ngiro canke zikurikizwa mu ngingo yacu y'ijana 154 no kuvuga yuko iyo uwo muntu yagirizwa ibintu biboneka ko igihano kizovugwa n'umucamanza kingana canke kirengeye umwaka kandi bikaba biboneka neza ko hari ibimenyetso simusiga kwico cyaha yagikoze uwo muntu ashaka kumushira ku mutahe. Hanyuma iyo bamaze kumushikana imbere ya sentare kugira ngo yemeze ko uyo muntu yoguma apfunzwe ivy'agateganyo canke akaburana yidegemvya, umucamanza nawe afise ivyo araba iyo abonye yuko uyo muntu ashobora kutazogaruka imbere y'ubutungane canke kuzobandanya akora caca bari ko baramutohozako canke kuzotuma ibimenyetso canke ivyemezo vy'icaha bizimangana, umucamanza afise uburenganzira bwo kugumizayo uyo muntu gushika urubanza ruze rucike. Ivyo nivyo hanini bategezwa kwisunga, ariko hari gihe batabiraba kumva zitandukanye bivanye n'ubwoko bw'imanza, bivanye no kutamenya rimwe mugabo aho ni gake cyane kuko ibintu barabizi nivyo bize canke bikavana n'amategeko yandi avana hariya. Umugwi wa kabiri n'umugwi werekeye uko ubutungane mpanavyaha mu Burundi bwo nyene bwubatse. Iyo ufashe ububasha bwo twita remise publique no kuvuga ubushikiriza manza le parquet, n'ububasha bunini cyane burenze ku buryo bitoshoboka ko abantu bataba benshi muri prison. Ntanga karorero ku kuntu uwo tumushikiriza manza iyo wikeseho icaha niwe aguhagarika, niwe agushira ku mutahe, niwe agushengeza imbere ya sentare yifitiye ububasha ico twita poursuite, niwe kandi azoshira no mu ngiro urubanza ruzocika. Uyo muntu murumva yuko bishoboka ko ubwo bubasha ashobora kubukoresha kutariko kuko amategeko abumuha bwose. Ivyo rero byose bigaca bituma amabohero abonga abantu benshi nuko rero kudashira mu ngiro imanza zamaze gucika kandi bategeza gutaha abantu ugasanga bari kwarakwega mu amaguru abishira mu ngiro. Nina hano ano makuru aciye arangirira. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, dushimire na bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya. Mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.